ofete burya naho tutarabigera ko utabimbajije abantu bagumye bavuga intore ntindi okay ivy'imikoshi ntavyo nemera mugano uvuga ati barayise namwene kuba wa mbere imyaka yose birate bakabona yuko yabimenyereye nengo umuntu ubona yuko Amede yabo wa mbere yo havuye atwifatira nawe urumva Amede rero ubu yabonye yuko reka ndabivuga uko nyene siribre je kugira yabonye yuko umukozi we amukubise hasi ofete niyo nsiguro bifise ure Amede abehanga avuga ati ejo no kwiro truva je ntarose n'igihembo na kimwe na depot uragiye kongeza ingufu n'ubundi buhinga abantu bose bararavye intore ntindi abantu 300 baravye intore ntindi muga abantu 1010 gusa nibo baravye vyamaho ya X-ray nukuvuga yuko intore ntindi barayizi muga vyamaho ntayo bazi hanyuma ikigaruka igatsinda gute ko yatwara numva yuko rizenda kubarira iyo hakora amatora Amede yari uwa mbere mugabo urumva intore ntindi barayizi barayiseranguye epfo nino barayibona ukikoze mugabo vyamaho navyo bazi bivuga ngo nta kuntu jiri wozoyihamagara kugira dusigurire kuko navyo ndacabarondera sindabatera mugabo nabo ifoke baza batubwire ukuri uzorondera uko kado yakinye mwishari ubona ariko yakinye muri ntore ntindi ibintu byose mu Burundi byaraduze havuye mu bihembo bya Festival je football ntifise biche nini cyane basket ntifise biche handball ntifise biche za volleyball zose zibazi kandi zisoka buri mwaka imbere yuko mwaka muziki na filme pourquoi muziki na filme oya quand même nukuri kwimana kabisa mwebwe muri ko murashikana ibintu byacu kure vraiment batwibo ibibuke se Barundi yumve vraiment yuko dukeneye yuko bije ya filme n'umuziki bibaho This is Flash TV. We shine to progress. Tubaramutse ubugira kandi bakunzi ba entertainment abakunzi b'ibikorwa mvabwenge bakunzi ba Flash TV 257 twizere yuko mumeze neza aho muri hose ku mpande z'isi narakwe turashima uhoraho turashima uwaremye ijuru n'isi je nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. of Love aka Diko ino ni Flash TV 257 nkuko na bivuze behind the camera ndi kumwe n'umusore muto uno munsi yitwa Plans tumwakira tukunda kumwita mama warubizi uziko abantu benshi bakwita warubizi nivyo numva benshi bakunda kuvuga brand kabisa uruzi kubaka brand kugeza n'igihe abantu bayikwitiriye buryo bawarakoze ariko amazina yo nyakuri yitwa Tubisabimana Ani Esperance ni CEO wa Warubizi Company akaba n'umunyamabanga ntanyeganyezwa ibyo byose babiri muri CEO ndibaza erega CEO hajya urumva bari umuntu ibintu byose kabisa nawe yandi maposte yoba abakoraniye muri warica gakiza mumeze neza yego meze neza ndakomeye ubona yuko ari smart kabisa ha bintu byinshi abayiriwe ngo arampara ngo iki n'iki mugabo hari ukuntu tuntu wambaye tukubera merci nasa n'ugufashe ku ngufu uri kuritemberera anavuga ati ko turinze tukubona ushobora kutujana uko oya nukuri no bankoze kosa sinari guca n'inyuma y'umuryango makuru y'iminsi twari dukumburanye twaherukana wa musi mwariko muravuga igikorwa canyu na Dodo oui kuri iminsi simike ahubwo nyene mbona umenga Festival yari yarampevye niba atari je nayihevye niwe wari wayihevye kuko twebwe imiryango ya mayuguru nigeze no kukurondera umbwira yuko atari muri weekend akanya kakugora kwera handi mabanga bayagufatiriye y'igihugu kandi avuga ati ntacu nazo buri munsi uzoba bishoboka duce dukora merci nakoze no kunyiyumvira no munsi kabisa tugiriwe n'ubuntu tukoronse mu gihe nyaco nta masaha menshi aranahera tuvuye mu rubanza rukomeye urubanza nibaza yuko umuntu wese afite icapana na filme mu Burundi yarahanze amaso intsinzi iraca toko bavyita gutse kubira iracabiri iracari kirabiri kubera ko amasaha ni makeya cyane aheze igikorwa novuga ngo kiba ari higanwa ariko bagatanga ibihembo higanwa novuga na wewe wari washize igikorwa gikomeye igikorwa cakunzwe mu Burundi citwa ntaho yagiye yego nayo yarimwo nayo yari muzahiganwa nari nipfuje ko tuyaga imbere yuko higanwa riba ntitwakuronka umugabo kumbure aza kutuyagira byinshi kuri filime ari washizeyo n'impamvu ari wayishizeyo ariko ndashaka kubanza kumenya nibirori nta masaha na 28 arahera bibaye wabibonye gute
bijya birori jewe anyway mbanze ndanagukeze wari uberewe je umuntu urabe ko ndabivuga hari ukuntu wewe ahantu hose muri party nakubonye uba kabisa uri umuntu ngira ni kwera mbona gake wakereye ibirori ngira ni kwera mbona gake ndi muri party iyindi minsi mbona turiko turatembera muri babibonye no muri video twa prodinze mu kanya uburyo wari umeze vibe wari ufise ukomera amasha abandi bantu batsinze buriya hajya vraiment reka ndabivuge naha atamaye amafaranga banagiye muri Dodo Fashion umuntu aba yanyambitse biba bimeze neza vraiment buriya mudamu azi arashobora kukuraba taye yawe akabona ibintu ushaka kubera yarakwambitse birakubera kabisa so ibirori warabibonye gute je biriya birori novuga nti maze kuja muri bike narijya ko festival imaze imisi mike donc igiye kumugaragaramo abantu dushobora kubijamo tukabibona ubundi sinzi gene vyahora bigenda mugabo festival yejo jewe kubwanje festival yari imeze neza je narayishimye cyane ku mpande zose kuko ni festival wabona yuko itagiyemo utuntu twudukemwa uraze uburyo rero ikintu je numva twona hera ko banashaka nanje je ikintu cyambere nakunze mbanze nkeze abakobwa bari ku muryango bakira abantu uzi impamvu kano kantu bashaka kukazana no kubera ko mu Burundi uno musi dufite ikintu gisa novuga no gutangariza abantu ikintu cyitwa customer care ufite ndiko hari ikintu kibishe cyo kuja ahantu ukamengo ntibakubonye urazi kuja ahantu ukiyicarika ntihagiye n'umuntu agutwengera vraiment organisation yejo yari imeze neza kandi akantu nagakunze abakobwa umuntu akwakira umukobwa gutwengera bababerewe ukabona ko ariko bararaba umuvuma turimwo ukabona yuko ofete turi considérer abantu bari haje bari considérer kabisa ako kantu nagakunze nubwo akantu k'amasaha menga ntibabaye abazungu kumwe bahora sinze ko babibonye byarabaye mugabo uriya kubera ko tutari muri organisation ntitubimenya usanga hariho impamvu isobanutse mugabo atari kukubwira kubera ubundi ndiko uri umurida kirazira ko abantu bose binyuma bamenya ikibazo wagize hajya darentene bo bari bafise impamvu isobanutse mugabo atari guca batubwira ngo twagize ikibazo iki ushobora gusanga hari umuntu bari barindiriye umunye n'icubahiro gose bategerezwa kuvyugurura yamaze gushika cyangwa iyindi impamvu yari yo yose cyangwa ugasanga nk'akarero gasanga bari bagiye muri banki zijya envelope ntibari bwaze kuronka amafaranga ngo yateke bavuga ati nene twaprograma tubahige n'ibintu nk'ivyo ico twogitorera mugabo twongera dukeburana muri rusangi ati twatanze isaha ibi kuko twavuyeyo erega hafi saa 4 twavuye bwije cyangwa ugasanga ari barindiriye yuko hazobwira ko baduha kajya gafanta baduhaye bwamaze kugera amasaha ya soir agafanta se ntako nabonye mwarakaronse baraduhaye vraiment nibaza ko wewe kwera ko ari mu kazi waciye ubanza kugenda guhiga makuru sino n'ukuri badufashe sorry ndabyibutse kaga soda twanywera hari narinze ngo nitumwe batekerera abantu tugenda murakanywera muhira ibintu byo gutekera rero burya si byiza nibyo kwakira hama mugasangira byo sawa kabisa so ni ibirori notangira nibutsa abantu yuko harimo filme muri harizo ziba ziri mu mice ibiri filme no kwita ntoya n'izindi zirezire ivyo mu gifonofono bitango court métrage na long métrage mu makuru métrage zari filme ziharurirwa mu 40 ariko bacegeza gusegisiona kugira habonekamwe nkeya menga zari 42 voilà 42 ni mu makuru métrage menga long métrage yari 48 cha wumva ko baca bakuramwe 12 zanye muri long métrage zije muri competition naho nyene uca wumva yuko ngaha mu Burundi abajene bariko barakora bari ya movement bariko barakora kabisa abantu bazi filme nkizo usanga mu Burundi gusa tuzi ngo amede ngo ni wakina filme wenyene ubasaba sino wakina filme bonyene et pourtant turafise abandi bajene benshi bahevye bagiye no muri festival ikintu je numvise nishimiye cyane je nanje naratangaye ruriya gwaruka ndarubanye mugabo nahise nibaza ikibazo kubera ki batidandaza ngo abantu babamenye abantu muri festival mukazongera kwabona mu wundi mwaka ntusure kubona ibikorwa bya biriko birabera he diko je hari ikintu niyumviriye je surtout ku bantu bo muri court métrage uriya abantu batumenyera kuri réseaux sociaux nka Facebook na YouTube mugabo uriya aba professionnels ba serie gose bari ku rwego rusumba rw'abandi bantu bari filme zabo ntuzozibona kuri YouTube
sinzi bazidandaza no kuri batubwira isoko oya ako kantu Kuko ngo ndazi nka zijya filime nyinshi muzagiye hajya washika nizarose ibihembo njya ntitwozero nka kuri Facebook wowe tujya tuntu twakumetraje n'ibintu biri bakora abanye mwono tudese anime udokina nk'abajya abantu baba bafise marché ahubwo reko ndavuga nti uwo barondera kugira ngo dushobore kuraba ko botubwira ingene bagira ega tukiyunga je numva umenga vyo dushikana kure ariko nivyo nimba bashobora gutsinda bakerekana ibikorwa kandi birimo innovation ubwenge bwinshi muri kumetraje warubizi bamurondere mu buri byinshi anakorana nibagiye kuvuga ni umwe mu bantu bo gukeza umwe mu bantu warantangaje cyane wumvise umuntu afata muri bino bintu agafata miliyoni 100 agasuka muri filme uwo muntu aba ari intwari aba ari karitanga bidasanzwe ndakibukijwe n'ikintu waruvuze ati bari abana ruri yagwaruka ruze oyako kantu mba numva no kagushimira kuko uranateye ubwoba kabisa gute wewe burya ubari miliyoni 100 ugashira muri film uri kuratanga akazi ku bantu benshi tubivuge arugwaruka gwinshi uri nyuma uri kora nka kazi biciye mu mugambi wawe uri kuragenda ukora ukabona ntiho nabikora wenyine ugahamagara abantu okay merci ariko nabandi benshi bari ko barakora nibaza ko umuntu wese akora filme ashiramo amafaranga kandi atari make ababirimwo barabizi nawe ndazi kubizi kuri no nshuro urabizi ndiko ndagenda ndabimenya abari menshi so ntangira nibutsa abantu mu bihembo bike byatanzwe muri kategori ya court métrage watwaye ngo bayita ngo meilleure interprétation masculine batwa bita gute mu kirundi ko bita umukinyi mwiza w'umwaka w'umwigeme hari abakinyi bitwaye donc abakinyi babikoze neza baratora mu bigeme no mu bahungu reka duhere kuri meilleure son yayitwaye iyi ni filime yitwa ngo hari impamvu y'umuntu yitwa Bigirimana Ismael muri meilleure image ni yitwa Break the Silence y'umuntu yitwa Aziz umukobwa ngo yavuzwe canke sinzi kwa mwitu w'umwaka ari kimwe narimvuze yitwa Niyo Gakiza umwigeme mwiza donc muri court métrage umwigeme yakinye neza mu meilleure interprétation féminine voilà hanyuma meilleure acteur muri court métrage ni filime yitwa Iposiku yitwa Arno Habyarimana premier court métrage Ismael niwe yagumye agaruka cyane bajya abantu bari bafise ibintu byitwa best friends ngani best friends iyo abantu barateye ubwoba je barateye ubwoba bose bagize amakenga je nashatse kubamenya kabisa kuko ibintu byose byatashi iwabo yatwaye ibihembo menga nka bine ari umwe bitanu erega niwe yabaye n'uwa mbere court métrage niwe yatoye igihembo ca mbere ujye mutima mukora yo kuguma mukomera amashu umuntu wese atsinze kandi harimo nabo mutazi burya umuntu azi umuruho w'iki gikorwa naho c'est vrai natwe tuko turakompeta kandi burya competition iratuma wewe ugira ingufu naho utobushikiriwe urumva ko undi muntu arimwo agashikirwa urumva nawe kuryohewe none diko bibaza yuko iyo tutaba tubikorana urukundo Amede ariko duha lift kana twa abantu bose bagiye muri competition cyangwa wumva twari kuba twicaranye turyohewe kandi twese tuzi ko turi muri competition kumbere hari kuba guterana inkokora uvuga ati reka tujya wese ari kwiyonkora vraiment avuga ati singiye kujana nabana kano mundi nibo baza kwibera aba mbere ofete burya naho tutarabigera ko utabimbajije burya abantu bagumye bavuga intore nti ivy'imikoshi ntavyo nemera mugano uvuga ati barayise kuko n'umutima wanje sevre nukuri intore ntije turazi ko ari nziza abantu bose bazi ko ari nziza mugaje umutima wanje ni wanyemeza ko ari yiza kubi ya mbere je sinzi impamvu gushikayo turiko turagenda navuze ati mbe Ahmed nk'ubu toto igihembo ca mbere wocu nduta nk'ubu wari bamaze kuvuga ko kandi nari ndabimubwiye ati none nk'ubu we kutwaye abakonkira gusa nk'ubu utotora igihembo wo dutahana kandi nyene kwe ari woca basigayo nawe uravyuka ari woca basigayo tijenci kubera ko novuga nti hariho abartiste bamwe bariko bariga wa mutima w'urukundo wo kumva intsinzi ya mugenza wawe ko nawe uza kugira hikugijije mwe bavuga ati hatsinze donc hatsinze umukinyi wa film hatsinze filime nziza ubundi competition ntiza kugira ipondo umwe ahubwo iza kugira ngo ishobore kongeza inguvu kabisa bariko barakora niko jewe ndavyumva fete mukanya navuga ku ruhande rwa court métrage reka tuje kuri long métrage ari naho tuza kuraba hanini kuko ni naho benshi baba bategereje muri meilleure interprétation masculine yatwawe no witwa Nkuru Nziza Sabas
feminine n'uwitwa Angeneira muri filime vyamaho. Meilleure image ni Kovu ya Remy Hakizimana, meilleure montage ni aho bigeze ya Kenny Clever. So canke ngo film ifise ijwi ryiza ni Kovu ya Remy. Hanyuma rero ifilime ya gatatu ni Urudubi ya Liz Belize. Ku mwanya wa kabiri haje Intore Nindi. Filime yabaye ya mbere ni filime yitwa Vyamaho ya X-Ray. Filime yanavugishije abantu baravuga ati ibi bintu ni biki. Ahantu niho nifuza ko tunanariza cyane canke nawe uduha imbono zawe n'uburyo ubu bibone ibintu na cyane ko nawe hari n'igikorwa wari washizemo abantu bavuga ati byanka byakunda itabaye ya mbere irabiya kabiri nico twari twiteze. Kwanza bavyakiriye gute muri filime zajemwo kubona filime ntawe yagiye yanakunzwe cyane n'abantu itajemwo. Ntaho yagiye yarakunzwe ndabizi kandi uyi na agenda yemera. Kanatsinda yakoze umuntu wanashaka twemera mugabo je no mu mutwe ntivyigeze bija. Oya. Eka vraiment Habwo nanumvise inkuru muri sale ngo watanga bibonye bari ko barerekana kuri screen ngo wasa no wabyibagiwe. Bigenda gute ngo bagiye kuko nka kirya kari kiri no mwihigano. Ofete Ani je nabifashe nko kwigirisha no kurumba bari. Sinigeze ndavyibuka d'abord ikintu ca mbere. Urazi gituma ntavyibutse. Sinzi nyama niwe nabajije ati mbeko mutavuga ko naho yagiye ishobora nayo gutsinda. Baca bambwira ati yaciye ambwira ngo naho yagiye ngo ahubwo ngo baguhaye igihembo ngo twe ngo zoca ngo tureklama ngo kubera ngo naho yagiye we ukwandikwa ko gute. Uravyumva? Nese igikorwa cawe si ngo yabe yanditse kuri Amedeni Bon ndamubaza ati okay none inzu ni yande ni ya engineer cyo ni ya nyene amafaranga. Uravyumva? Warohejeje kwishura. Sasa ico kintu rigituma jewe ntovyibuka cyane. Turiko turavyumva kino kintu umenga igihembo c'est vrai umuntu yashizemo amafaranga nka kujya donc umuki tuvuga umuki gabasha umagronome arashobora kuinvestisa muri santé akagira centre de santé hamagaha akazi bene babizi ababizi ivyo bintu by'amagara y'abantu. Sawa niko je ofete ndavyumva muri ibintu vya filme womenga kijya gikorwa nicanye n'umutwe nico bituma ntabandi ko ndavyishiramo cyane kubera okay nahatari byo reka mvuge ati je ndumu investisseur umenga je nari kuyumvira cyane ikintu kijanye n'ingene amafaranga ego abivuze ko akantu nyama abisiko ngunda amafaranga nakibazo cy'amafaranga nayo nico ndagukunda amafaranga urayakunda ariko uranayatanga nico ciza ejo niho nashaka akantu kuri sati burya amafaranga ni nk'amazi ikintu biba nico nimbura burya nk'ubu nkawe nimbura kuri ayo amafaranga bakure ko bandanye uyasarura be menshi amafaranga warayaronse kabisa umwe mu bantu bayafise nga muri koko mvabwenge je ndashaka amafaranga udeshapa sasa ico rero ico no bivuga kuri naho yagiye no bivuga je vraiment bijya ahubwo vyari kuntangaza mbaye muri naragize ubwoba nkavuga ati cemara je mbaye cyari gutangaza nuko ari kubamwo gusumba kutabamwo je kutabamwo ivyo bintu byanje ubwo kubamwo ivyo vyari kuntangaza kuje yatangaye hanyuma hari kantu mujije kumva hejeje kuvuga ubunyene uzi yuko sanza ari Belize mwigeme wenyene yarose igihembo mu bihembo byose batanze hari witwaziza atarahari yabaye wa mbere muri court-métrage witwaziza ufete je umwigeme aserutse mu bintu nk'ibi numva inguvu numva ari jewe Belize vraiment jewe ndamukeje cyane kandi hari ya Belize vraiment mungane wa wundi nanje uzomushira contact se kubimumbwira yuko Belize ndamufelicite kandi numvise umenga ni jewe narose ico gihembo we umwigeme ashobora kubamo ingene badusuzugura basuzugura kandi mwirirwa muravuga yuko industry mwayifatishije iminwe yose ngaha je navyo ndakuvuga ko urumva ubutumwa Liz Belize baramushikira kandi ni ikintu kiba ari ciza cyane gitera intege kumva yuko umuntu mugenzi wawe nawe nyene afise n'ibintu menga bya binakaze gusumba bimwe gwawe kumva yuko anezererewe igikorwa cawe. So mukanya we ko bavuga ku kintu citwa rero Intore Ntindi yawe tuyimuke ko numva utashase ko tunayivuga ko cyane. Niyo nagoma shikiko. Intore Ntindi abantu bose abafana abantu bose havuyemo ngira mweneyo mwana yo mu mutima ntitwo bimenya. Niko bimenya gusa ari ukuntu nyene ubona. Bose bari bazi yuko Intore Ntindi ari ya mbere ushika naho personnellement vraiment amedarabizi ko turi inshuti mugabo Intore Ntindi je nagiye bitaba ya mbere. Oya. Uzigituma? Wararyohewe. Erega ibi ya mbere nta bishasha byari kuba bica. Anura umwana mu umuntu wawe amedo wahagufi umuntu nopfa ko ni nk'umugozi iri tugite kandi abivuge gute okay ndaza kubisigura igituma yibi ya mbere uramaze ko umwana wa mbere mu ishuri atashe muhira se ntamubaza ngo wabaye kangahe
arabizi ko ari uwa mbere yamaze kuba na felicitation ronka oya mugana nivyo ko se haragera wiwe araza muhira akamutora basohoka nkuko vyahora kubera yuko arabizi ko umwana we yamara uwa mbere mw'ishuri none ivyo bintu ko ahubwo atangazwa no kumva yabaye wa kabiri vola nivyo vyo mutangaza ubwo acaza akamwicarika akamusohokana nk'ahantu nko ku kiyaga akamubaza ati urashaka kumbwira ikintu catumye uwa kabiri wimuka ku kibanza cawe na mwene kuba uwa mbere imyaka yose birateba akabona yuko yabimenyereye nengo umuntu ubona yuko Amedy yaba uwa mbere yo havuye atwifatira nawe ariko uno mwaka bishobora kumwongerereza inguvu nk'ubu yari yibaza amashurwe okay ni kwera Amedy dusanzwe tuzi ko ari umuntu adasanzwe aguruka yaba ari umuntu asanzwe aguruka yari ko ari mu kirere akavuga ati je narafatishije abantu bose barabizi yuko ndi number 1 sawa ntubona yuko vyavuye bituma shita uno munsi yabonye yuko umukozi wiwe tumwite X-ray ambabarire ndaza kubigarukako oya ahubwo tubigire ko kuko hari abantu bane bavuga bati urumva Amedy rero ubu yabonye yuko reka ndabivuga uko nyene libre je kugira yabonye yuko umukozi we amukubise hasi ofete niyo nsiguro bifise ure Amedy abehanga avuga ati ejo no kwiro truva je ntarose n'igihembo na kimwe na depot uragiye kongeza ingufu n'ubundi buhinga kubera abantu baratangaye ubu rero intore ntizitaba yiyambe mugabo jiri ibintu vy'amajiri ndabizi mugabo jiri itweretse amakritere yakoreyeko tuza gusanga bimeze neza ikigira kabiri je ndabivuga kico kintu abantu bose bararavye intore ntindi abantu 300 bararavye intore ntindi mugabo abantu 10,000 gusa nibo baravye vyamaho ya X-ray nukuvuga yuko intore ntindi barayizi mugabo vyamaho ntayo bazi hanyuma ikigaruka igatsinda gute kubera twara numva yuko ridanda kubarira iyo hakora amatora Amedy yari uwa mbere mugabo urumva intore ntindi barayizi barayiseranguye epfo nino barayibona uko ikoze mugabo vyamaho navyo bazi bivuga ngo wewe iyi wanyu bavuga ngo akana kata bavuga iwabo bacumba bunini abantu baravye ntuzenye intore ntindi bazi yuko filime nziza ari intore ntindi mugani izindi boziraba bosanga ari nziza oya kubera kibaza no urazi kubera kibaza kuziraba uno munsi kubera kibatazirabye kiriya gihe kandi nawe nyene yari yarasohotse nivyo shaka kuvuga urazi ko Amedy uno munsi naho yosohora ibintu bitagira amajwi bo biraba siko nibaza ahubwo pay attention biroshoka ko ikintu ca fake abantu baza kubona ubwo nyene yuko abadesevye ndabyumva bakumenyere ku bintu byiza bobibona ko yabadesevye babiravye sinzi kuri uravyumva barabanza bafata umwanya vyo babirabe kugira bavuge ngo ya mbere ikintu kibi yokora bokira baba abandi bose nyene hamwe baza kuguhewe wabonye Amedy yuko ngo yakoze ibintu bibi bakabiraba bakamabe biraba mugabo rero X-ray dusipoze yuko X-ray ijya filime yikoranye ubuhinga n'ubwenge akanayitondera akanayikosoza gusumba izo yahora akora kubera bahora baziraba bagasanga si nziza ntibayiravye dufate ko batayiraje ubu rero X-ray babonye yuko akora ibintu byiza je na jewe parti ya mbere nayiravye vraiment vyamaho ndayiraba ndayiheza ariko uyiravye kubera itsinze wari usanzwe warayiravye ndaba ba film vyamaho ya mbere nayiravye mu gasezo ya kabiri ndabona afise parti sinzi nahigera mugiza mbere ndazizi yuko saison ya mbere sinarayiravye mugiya kabiri nayo nasuye kuraba sasa yari iryoshe story imeze bien naco tugaruke kuri jiri gato none habura iki kubera jiri ucumengera afise ubunebwe kubera kidafata uwo mwanya ngo uje no mu bene gihugu icambere shiraho amatora naho batore canke ngo inatohoze filime uburyo ziba zimeze hanze ntibagume muri sare gusa y'ibyo baboneye haje ku ruhande rwa jiri ubibona gute ucu nama uburyo ubibona ko abantu bagiye bavuga bati ino jiri ntitwanayemeye neza kuko irimo abantu bakimeze nk'abanyeshuri zo comment zaravuzwe muri sare kuza ninge harimo n'abantu bariko barahiganwa bavuga bati bano bantu twaraniganye ne baza kuduha amanota bisunze iki ko atarabakambwe mwa bino bintu diko ivyo bintu okay icambere wavuze jiri nta kuntu jiri wozoyihamagara kugira dusigurire kuko navyo ndacabarondera sindabatera mugabo nabo ifoke baza batubwiye ibyo bafatiye ikintu cambere je sindiko ndavugira jiri je ndiko ndaba umuntu ari netre mvugira ikote zose icambere jiri barafise amakritere hariho kote technique hariho kote technique urabona amaso ama image story ngira n'ibindi baragerageje urabona ko vyagenze neza uwo menga biratangaje ingene meilleur sommeil image cyangwa filime nziza iyo batoye nk'umwaka atari yarose sona image nziza mugabo urumva nako kantu hariho hamwe harashobora kuba donc urashobora kubona okay dufate je nanditse inkuru nkaca mpamagara umukameraman agacaza agaca afatira ama image mabi muga story yanje yari nziza filime irabi ya mbere
jewe mfise story ya potopoto nkaca mpamagara umuhinga na kadrage bimeze neza film rofo nta kirimwo muginyuma baravuga ati wohuza umuntu uzenya uyu mukadrere n'umwanditsi naka barashobora gukora ikintu ciza nibaza ko ari byo bintu baraba rero ivyo bya Jenoside bihagarara ko cyane mugabo vraiment jewe ubwanje hari n'undi muntu irabe tumere neza cya kabiri wavuze ngo ko twabonye ngo jiringo igizwe n'abantu bato ngo womengo gusaba kamwe ico ikintu ca mbere buriya mu mutwe h'umuntu ntihavana n'imyaka afise arashobora kuba ari umuhinga sivyo ego narose n'indi commentaire hanze ariko naguciyemo Jesse nta nubwo nafatiye ku myaka kandi sije ndabivuga namakuru je navuyeho ndoseho nk'umunyamakuru experience voilà voilà experience je nashoye umuntu narumvise nanje bivuze ngo yo ngo nibajye ngo bajya abana cyamvuga ubivuze ko ari abana mu buryo buwe ngo je mvuze ngo bajya abana ngo d'abord ntiba bakorompe ngo turizeye yuko ngo ibintu biri mu kuri wajya nta muntu ashobora kubakorompa wica kabiri naco nabahinga baragize formation kwiye muri ibi bintu ivyo bintu vraiment ibintu bijanye na côté technique ya jiri hari habonzi mwibanga ntangere uzurondere ahantu bakorera uzoraba ibintu baba batunye ko bariko bararaba uremeza ko ari abahinga erega ibintu byo kwiyamiza kuri rezo social twerekana utuntu taco tumaze ntugire ngo nivyo bintu vyerekana yuko ngo abantu bafite experience hari abantu baba bagenda bihoreye gutya ariko kuri ikintu gikora abantu bakumenye niko kuri ibi bikorwa mvabwenge tubikora nk'ibidanoza biri ku isoko bisaba yuko usohora ugakura mu nzu abantu bakabibona ndiko navuga ko kantu uvuga ngo ngabanga bitekereje ngo bajyamanye ubumenyi bwinshi nibabikore abantu babamenye none rero nse ngabo umutama mukambwe mwabone ntitumuzi asa ntibamuzi yakoze film imwe erega bajya sabandisi cyangwa abantu uze nabahinga baraba nabahinga bagize amaformation y'ibintu abantu bategeze gukora filme ziri professionnel ibyo nzi sino abatari bake barafisa ama story bariko bajya abantu bajejwe kwanaliza les script ama script technicité iri muri filme kujanye na script kujanye na ama image na masoko vyubahiri ko les normes zose zabayemo ku kintu kijanye vraiment na formation yabo mu bintu by'amafilme nukuvuga kuri jiri wewe ndafisemo babiri vraiment nawumvise amateka yabo ndavugana turakanguka tinakupa nukuvuga kuri jiri ico gukora barikwiye kudukorera n'igiki ico gukora bakwiye kudukorera n'igiki ahubwo nibatuzanira ubwo bumenyi abantu babumenye babutwegereza kubera iki kintu kibaye First Cup dukorera ibintu vyiza promotinga aba artiste baba cineaste vyiza me inyuma yaho bakora iki ko barose monde y'abantu 80 bakabona umwe wese urumva barabonye faiblesse za bamwe barabona force z'abandi mugabo ni kubera iki badashobora guhamagara mu nyuma ati ba bantu okay abarose ibihembo ibaze ngaha uriya burya na X naho yarose igihembo si kuvuga ko ari umuhinga kuri byose ego ntiyabuze niyo mpamvu atatwaye mereso niyo mpamvu atatwaye nuze ya turafise abahinga twemera turafise abahinga twemera muri filme cyangwa muri cadrage n'ibiki ndazi yuko kuba nsoro atashitse ngo aronke igihembo na kimwe atari uko we utamwemera cyo tutamwemera cyangwa n'abariya batakangutse ubwahashobora kuba harabayemwe agakritere kamwe isunga na kariya bakahamagara bagahuza bajya abantu ati nimukorane twigishanye baduhigire babahinga donc twameliore ou bien iyo habaye ama competition haba coaching bakafasha kugira coaching abantu bagomba kuja muri competition kugira ngo umuntu agende yita ari arme ukavuga uti amajwi ameliora cyangwa ama image donc bakatugirisha formation kugira twumve akorije kabisa kugira umuntu bya bindi atujuje avyuzuze binabaye ngombwa nimba umuntu atwaye ahembwe mu mucumwe n'iyindi myinshi ayegeranye no seulement ça ntituba tugeze kuri First Cup 14e edition badashobora kubona yuko First Cup ishobora kurungika umuntu muri competition ya EAC cyangwa ya Pays de Grarac no minimum ako kantu ntibiherera aha iki gihembo X-ray yarose hari ya mkinama yararyamye ngo afise ngo trophée
twari kumva twumvise basi ho hari ibindi bintu byakurikiye ana ngo hajya mu Rwanda agiye basi muri competition Amede sinzi akantu yigeze gukora kera baca mu rungika muri Congo ivyo navyo nza kuvuga ariko umva byari ni nka innovation uratwaye ikintu twari tugiharamba tucurira ibiti mugabo oya kandi mwari yaragiye yagize formation aramenya ibintu bya make up ukuntu bashobora kuba bya maquillage ukuntu bashobora gukora ikiguma yararose ka experience tacoka baye usanga ari nako katugejeje ngaho no muzi yaragiye muri Congo mugabo nyene yagiye ku giti ciwe n'ubwana igihugu camurundi ariko ani imbere yuko rero aho duca tunaharenga ndashaka kumenya kino kintu filme vyamaho yabaye ya mbere uremeza yuko yabibaye ibimerita ugereranije na filme abantu bashira mu majwi ari y'intore nte ngenda kubaze gashadiko X-ray twajanye mu modoka twari twicaranye nari meze igihangange mpagatiwe n'ibihangange bibiri kandi uri n'umusi iyo urumva mwe bari bampagatiye ntabizi X-ray yavuye muhira apostinga ngo tugiye gutora ibihembo ngo intore ntindi X-ray kubera azi yuko iyo bahaye igihembo Amede meilleur image na meilleur son abatwara ibyiwe bicaye baguye arabimuha kuko none Amede meilleur son yoca yishima ngo je ndi meilleur son arabizi yuko n'umurealisateur n'umwanditsi nta bindi ico gihembo nicaza kunezererwa ico amaso ntaza kukinezererwa X-ray rero vraiment yaranezererewe igihembo cha meilleur son uravyumva ico yaragiye gutora turashikayo turifotoza acambwira ngo nimo posting ngo tuje gutora ibihembo umva ari ngene akantu Imana ikuvugisha utabizi tugiye gutora ibihembo yaguma avuga ngo tugiye gutora ibihembo kiryo jambo ryananiye kuvuga ntajyo je nigeze mvuga n'umunsi umwe ngo tugiye gutora ibihembo cyangwa ngo tuzotora ibihembo ngo vy'intore nti ariko aravugisha yagiye urumva je ko nayivuga yego nanje amidatoye nanje mba ntoye uravyumva niyo mpamvu twiyicariye abantu benshi baraciye kuri no televiziyo barabivuga ngo turafise meilleur actrice ngo turabizi ngo azova muri batatu ngo ni Armvera ngo ni Kado ngo cyangwa ngo ni Mimi siko bavuze niko bavuga hewe Sabasi hari umuntu yigeze amwiyumvira aya Sabasi yarose meilleur acteur wahungu tuvuye mu rudu ati orane wa X-ray ari ngaha baravuze izina ngo Kanono ashirwa gutora igihembo yaje nono yagiye kinye muri rya filme yiwe nyene vyama mu mwana ashatagira na telefone vraiment akoni bayimukurira nishatse kuvuga n'umwana atarakwiza imyaka gutora telefone nyene n'umwana yitoreye nyene ariko arikinishiriza pana bya bindi ngo mugiye gutora ngo bakanumba ngo bande yikuriye hasi ariko aridugiriza ngo Kanono ashaje gutora ibihembo tubaye turaryoherwa ibindi biragiye bigiye ya gatatu sawa iya kabiri ntore ntindi yani mwumvise gute imitima yasitangira kugira ngo nakubwiye aho wajera aryohe kwitaba ya ariko je nibaza ko abantu bari hajya nka bose bumvise ngo ya kabiri n'intore ntindi babaye desi nivyo shaka kukubwira X-ray amaze kubona yuko atoye ako ga certificate nakasa basi twa duto atoye ica kabiri meilleur so yagiye meilleur image yagiye X-ray yaramaze kwihebura kabisa buriya bagiye kumusoma je twe twicaranye igishinga nari ndiko ndatanga kiriseri nabibonye ko ego vraiment X-ray yari hande za muri video yambwira ati basha dutahe kuko bavyononye byamaze gupfa yari yunamye agiye gutora kaga certificate kiwe n'utuntu tweshize hasi gutya kamwe kawa mukobwa wewe kandi runo certificate cyanda rutawurira ngaho oya kandi no certificate ngo cyanda yitabura yunamye gutya byamaho barayivuze gitwayumvise erega jewe uriya X-ray namenye ko ikara kompeta bagicishije ko afisha avuga ati nawe mbe hajya warimwe amugana X-ray serious sinarinze ko X-ray yarimo mu bantu ndimwo mugabo nawe nyene umenga ntiyabyiyumvira cyane ku ruhande yarameze nka jewe bimubaza yo bivuga yarameze nka jewe none ko atigeze abivuga ngo ndimwo nyene ngo narazanye mugabo akabivuga numenga ubwoba adashaka yuko abantu bavyumva ko arimwo byamaho barayivuga kubera baca bavuga izina rya nyene filme n'intuze nto yagiye kubyumva ngo ni jewe niho mwabonye bijyo bica biba niyo mpamvu yahagurutse kabisa menga yanataye n'ubwenge ntiyavyumva yari yagurukiye yisohokeye wana ingene abaye desi atarosa agashimwe na kamwe ngo ntore ntindi ngo ntibayi ya mbere reka hajya bari seriye je nibaza ko umuntu wese yari hajya yumvise ngo filme ya kabiri akavuga ngo ntore ntindi kubera benshi bari biteze ntabwo ubwenge bwabo basi biyumvira ati muzisigaye sinibaza ko vyamaho bariko bari mbere sisire yuko ntawe yagiye yo baraje mu mitwe y'abantu benshi ko ari bagira basome yipati ya film
Liberty yarafise filime yariteye ubwoba abantu na filime nziza ya Berindo wayo ujya Berindo yarafise movie kabisa oya gusa iyi filime ya Liberty yariteye ubwoba abantu bose barayiyumvira ko cyane urazi yuko nabo mu bamusita tumaze kumva intore ntindatari ya mbere baciye biprograma sinzi ko wumvise bariko baraprograma ngo premier prix sinzi ko wumvise umuntu yaciye avuga ngo ni intore nindi ngo ni ntore ntindi yatoye icya kabiri uyivuze kandi bamaze bivuga nkeka yibaza ngo hari uburyo ngo amapri ababiri amugana nivyo anakunda kandi bavuze ya kabiri bagacongera ko yivanga babigize kugira bagrese umuntu aje yavuga ngo ni ntore iya mbere ni ntore ntindi so wakira gute akandi kantu numvise bavuga bati ibi bintu ntaho byakabaye kumva yuko umukinyi mwiza w'umugabo w'umwaka ava muri film itabaye ya mbere uvyanaliza gute technically je ndashobora kuba umukinyi mwiza ukambona atujya mu muntu uwo mushira muri iriya ufise umurealizateur mwiza yoba mwiza akagira neza agakina neza ugaca uwa mbere urumva muri film itaba ya mbere nukuvuga ngo je mba numva menga byasabiye film uvuyemwe nayo nyene ibe oya ko ndakwereke film ya mbere yavuyemo umukobwa akina neza ego ya kabiri ivamwe umuhungu akina neza numva umenga ivyo bintu birameze neza byari gutangazwa ahubwo vyotangaza umukinyi mwiza avuye mu film itabaye no muri zibiri za mbere nivyo numva umenga byari bitangaje sino dufatira akarorero ku vyubona ndabivuge gute vuga umuntu akina amafilime menshi Vanilla Vina arakina amafilime menshi Mimi arakina amafilime menshi Kado arakina amafilime menshi okay reka mvuge Kado nciye ndabikwako okay uko Kado yakinye mwishari ubona ariko yakinye muri ntore ntindi aya voilà ico kintu rero ubimezire ubipimo bibone okay bivuze yuko ni kimwe bavuga ufise umurealizateur mwiza urashobora kwitwa umukinyi mwiza dasanzwe mugabo waronka mubi abantu bakabona menga mbere nturi wawe je ko nari umurealizateur reka meni banga ry'abarealizateur kubera yaba ndi umurealizateur niho ntari kubivuga kubera ntari umurealizateur kandi abivuga uzobaza umurealizateur umushimira umukinyi hari naho realizateur atari bazobashima kubera yuko yamugoye kuri tere akakubwira tujye anaho wabonye ko umukinyi mwiza yarangoye nukuvuga ndakupa kamanyu kamwe kavugira ijambo twenga agaca kupa kazoteranya hamwe n'uriya muntu ariko arakora filime aruha ico gituma rero burya filime n'umurealizateur nibo babazi nibanga rya nibo babona avuga ati burya naka arakaze umukinyi kintu ari bugire gusa je nibaza zero courage ni endurance au fait nukuvuga nti ni kwa kwitanga ni disponibilité nukubikunda nukwihangana surtout kwihangana filime iragoye gukina vraiment sitwara narigeze kuja muri shooting nkakanga navuga ati babantu naboko tibabantu naboko aho nawe utagiye imvura ikagwa ugafata ukirigura fata ugasanga ijwi yakupitse wari wumva ririmwo yamwe yaca haza ka kantu ngo barotse so ani nkundira tuje kwa kino kintu kurundi ruhande bati first cup nimba yuko yari yateze nimba uko bari bayivuyemo bino bintu badukoreye hanaho twigeze tubibona aho namaze kwinjira ku kintu citwa ibihembo imvugo iri hano hanze bati first cup iri maramaje ibintu tweretse sibyo twari twiteze tubivuga ukuntu biri mu yandi majambo ibintu byose mu Burundi byaraduze havuyemo ibihembo bya first cup okay turaza kubivuga ha ati kugeza igihe filime ya mbere itwara igihembo kitanangana nico filime ya gatatu yo mu mwaka weze yari yaratwara ese dutera dusubire nyuma canke tuje imbere iki kintu wakibonye gute kuko n'abakinyi ba filime ubwabo harabo twahaye bariko baridoga baravuga ngo bino bintu badukoreye ntibitwubahisha bidusubizije hasi ahubwo ndiko nibaza ko hano wambwiye ngo sinzigera ngaruka muri nagira mvuge atwa nibaza yuko izo filime 80 zagiye hariya kubera kera batanga 2005 aho twaheruka bari batanze 2005 Amederose 2005 yego hariya mu mwaka weze fani yose 2005 menga rero si miliyoni 2 mugabo sinzi uburyo bagiye bongera kukundi kuntu ariko yaragutse wewe yaragutse no muri zitatu oya ndavuga prix ya mbere izari miliyoni 2 premier prix ko yari ya 2 millions iradugije kuri 2005 bari bazi ngo no musi za kuba 5 millions niburi miliyoni 5 why not na 10 zicoshika ico kintu udiko kigaruka hahandi ubundi groupe d'organisation iri butubwire ama challenge zahuye nazo kugira babire usanga amafaranga atabonetse
mugabo nkibaza ariko baraterere ntaguciriyemo twarabanye abantu bagiye baterera barenze batatu batanze ngahe hajya usanga batanze nka 200,000 uze kugeze banki ni bankobu ninde bankobu Infinity Group vuba ruzima bankobu yoguha amafaranga ego bese sindiko ndakiza sinzi ko vyagenda ariko nta bankobu yotanga intererano iri munsi y'200,000 uko nukuri ko wakuzwi nta banki yoje munsi y'ayo mafaranga niyo makashoboka sinobimenya je sinobimenya kandi ibintu urabizi by'amabanki wana mahege kinini oya sinabaye muri service finance donc itanga ama sponsor n'ibindi mugabo okay twovyumvira mu mutwe wacu ico nabivuga ko ni giki bimenga birashobora gutuma abasineaste abartiste badebukirwa no kwitaba ama competition kuko nibaza ko umuntu yakoze filme court métrage yabaye wa mbere yarose amahera make 500,000 bamuhaye 500,000 tubanze kwibaze kano kantu nkaho uramaze kuja ku matire kenshi uri mu investor wemfisa mwa bino bintu ububona gute umuntu gukora ngo filme nko ku miliyoni 7 ugaca umuhembo miliyoni wose umenga no kudekuraje ofete umenga no kudekuraje mugabo jewe ikosa sindaje okay sinza kubivuga ko byinshi kubera ko yaba bobo bari kubivuga bari kutubwira ikibazo bahuye naco cyangwa bakabidusuka kandi mugana navyo nyine bategezwa kwidusubura ega c'est officiel ya c'est officiel biri officiel umenga bategezwa kwidusubura niyo mpamvu shaka abanyita vuba banatange n'umuco muganga nkavuga nti ibi bintu festival nirabe vraiment igire sensibilisation itugirire promotion ni bimwe nahera ko kare ndiko ndavuga ya igirire promotion ya artiste yerekane impact ishaka kuzana muri no game yerekana ishaka kudukura naho ishaka kudushikana hanyuma babagwiza tunga bazana amafaranga arahari no kutwimana babagwiza tunga ntibahari bose ntibakeneye none kujya abankobu yaje cyangwa Infinity Group kumbure hoza n'izindi naho batarosa kanya cyangwa ibiki niko bakagiranira mu partenariat bakaduha ayo mafaranga hanyuma tukabakorera akazi basi none ugira ngo mu byo dukora je namanda bivuga ikintu cyambere gishobora kwerekana umuce munini w'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi cyangwa ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa kwerekana kukudandariza ikidandazwa ni filme kuko filme ikintu urashobora kukivuga ukagiheza ukacerekana yego nagira mvuge kujya bagira ama sensibilisation ingene bashobora ku produit shasha bayikoresha dufate kujya bagira ama publicité ya présidence par exemple baravyerekana ukuntu byose bihera rero ni gidandazwa cy'umuntu n'uburyo zikoreshwa byose kubera ko tanza karero wewe tanza karero kuri ico kintu nico cacekiza urumva nikidandazwa cy'umuntu ashobora kucerekana entreprise y'umuntu ashobora kuyimenyekanisha abo festival irashobora kugenda kubwira abagwiza tunga amahera bakayazana bakaduha amafaranga akwiye hanyuma ikindi kintu vraiment festival irashobora kugenda muri ministere leta y'u Burundi yarafashe ico gisata mu ntoke tuvyita niko bakibivuga byo tugenegene imico nakaranga babifashe mu ntoke ministere vraiment bashireho natwe iyo budget ishobora kusahiriza ugwaruka kabisa kuko ibi bintu biradutuma no mu mutwe turuhuka baruhurira abantu benshi mu mutwe twebwe turiko turabikora kiretse yuko hariho nabo bitunze uno munsi uri karabikora abayirinze kuja mu bindi bintu bitari byiza kabisa akaronka nutwo dufaranga dukenya muga kandi ababiraba bararuhuka ya ni urumva ni kindi kintu cy'igihugu gikomeye gishobora gufasha n'abene gihugu papa none ibije football ntifise bije nini cyane basket ntifise bije handball ntifise bije za volleyball zose ziba kandi soka buri mwaka imbere yuko umwaka muziki na filme pourquoi pas muziki na filme oya quand même nukuri kwimana kabisa mwebwe muri ko murashikana ibintu byacu kure vraiment batwibo ibibuke se barundi yumve vraiment yuko dukeneye yuko bije ya filme n'umuziki bibaho wow Tubaza ko byogene neza. Ani reka ndagushimire bibari byinshi nakavura ubona gahise gatonyanga gahezagira ntigapfe katunyagira umushitsi. Tubaza ko nzoguhamagara umuntu wacu tukayaga n'ibindi bintu byinshi. Ariko duhereze kuri kano kantu abakunzi cyane cyane ba warubizi ubona ko murakora amateka hirya no hino nkuko nabivuze bitega iki ubugavu. Warubizi imaze imisi sohora filme zibiri. Dimanche irasohora ntaho yagiye jeudi gasohora ishari kandi turabakengurukira cyane intambwe tugeze ko ni nziza cyane muga vraiment nibasuye baduze duheruka kuronka aba followers bashika 50,000 nibagiye kugukiza bahezagire cyane mwarakoze kutugirira amateka uzugira ukwiza yuko mu mezi abiri tuba twakwijije ijana kamera wow sanka mwakubise kabisa bagumere baduku
kugira mugabo bibuke yuko n'amafaranga tuyakeneye n'ukuri biradutwara amafaranga menshi kugira ngo dushobore kuronka ekipe zikwiye abakinyi bacu bashobore kubaho neza hama tubandanye tubaha ibikorwa byiza. Wow. Ndagushimira cyane kuba waje ndakwipfuriza n'ubundi iterambere nipfurize n'iterambere benshi ubureze ejo tuze tubabone basohoka baronka ibihembo binarengeye ibiriko biraronkwa uno munsi. Tubashimire namwe bakunze ba Fresh TV 257 iby'imbiro byanyu ni ingirakamaro turabakunda cyane. Ciao ciao. This is Flash TV. We shine to progress.